nitwa Padiri Jean Noel Ntirandekura umumenyeshamakuru w'ikinyamakuru Ndongozi y'u Burundi. Mfise ibibazo bibiri. Ikibazo ca mbere ndagitumbereza ku muvugizi w'ubutungane. Muri iki gihe ca none bushikiranganje bw'ubutungane burakora ibikorwa byinshi kugira ngo abagwitura boroherwe, ariko turacabona abantu bamwe bamwe bezwa n'ubutungane ariko bakaguma mu busho no mu minyororo, bakaguma bafunzwe. Ababijejwe ntibabishire mu ngiro. Aha twotanga akaroro nk'umumenyeshamakuru mugenzi wacu Kenny Claude Nduwimana. None habuze iki kugira ngo barekugwe? Agace k'ico kibazo kagira kabiri ndagatumbereze ku muvugizi wa sentare Ntayinyuzwa. Hari ababuranishwa canke iburanishwa ryabo riguma rikwega amaguru, amasango akaguma yunguruzwa canke atungurujwe, ugasanga muri urwo rubanza rwabo hashizwemo canke havuzwe ibindi. Aho twovuga nk'umumenyeshamakuru Sandra Muhoza. Mbega mubona ya ntumbero y'ubutungane iriko iraja mu ngiro? Ikibazo kigira kabiri ndagitumbereze ku muvugizi w'ubushikiranganje bwo kwivuna abansi. Nta minsi nta kwezi kurahera adushikirije agashikiriza n'abarundi bose ko abasirikare bari mu gihugu kibanyi ca Kongo bifashe neza ku rubuga kandi ko tanzu iriko irasha. Yamara tukabona canke tukumva ko uyo mugwi ugwana mu gihugu ca Kongo wandanye ufata uturere tutari duke muri ico gihugu ca Kongo, kandi tukabona umengo wegereza kumbibe z'igihugu cacu. Mbega uno munsi biruko inteko z'u Burundi mubona zifashe neza kuri urwo ruce, kuri urwo ruhande? Mbega uyu munsi nyakuba umuvugizi w'ubushikiranganje wo kwizeza iki abarundi kugira ngo ko babandanye begera ntihave baza kutwononera umutekano twifitiye mu gihugu cacu? Kenyezi utubazo tubiri. Akambere ndagatumbereza ku muvugizi w'ubushikiranganje bw'ubudandaji. Umukuru w'igihugu c'u Burundi yarategetse ubushikiranganje bw'ubudandaji ko bwoshinga ibiciro vy'ibidandazwa bitandukanye. Nivyo ubwo bushikiranganje bwaraye bushize ahabona ibiciro vy'ibifungurwa, ariko ni ibiciro biboneka ko bidatomoye kuko hatanzwe ibiciro vy'ifatiro ku rugero rwo hasi n'ivyo bofatira ko ntarengwa ku rugero rwo hejuru. None ivyo biciro bizoshirwa mu ngiro gute mu gihe iryo tegeko ubwaryo riratomora igiciro ntarengwa kuri kimwe kimwe uko kigugwa no mu masoko, nimba ari Bujumbura canke aho babirangurira hagati mu gihugu uko bizogenda? Mbega ko mu rugero rutonde harimo ibifungurwa hari ivyo twirimira mbere bihindura igiciro bivanye nuko ari mwiyera ryabyo canke ari uko vyagabanutse ku isoko? Mbega rya tegeko rifise ikiringo kingana gute? Bazohava baza barahindagura bisunze ibihe tugezemwo? Kubijanye nako nyene ibiciro birashingwa n'ivyo, ariko bitegerezwa gukurikizwa. Bikibonekeza ko kenshi naho bishingwa bidakurikizwa. Mbega uzobirenga ko akadandaza ku giciro yifuza azohanwa n'itegeko irihe? Mbega bajeje kubishira mu ngiro bobo mu gihe batabikoze hariho itegeko ribahana? Akabazo bagera kabiri ndagatumbeza ku muvugizi w'ubushikiranganje bw'ubutungane. Naco nyene kijanye n'ibiciro byashizwe ahabona
aho bashize habona ibiciro by'impapuro eka n'ibindi byankenegwa ushaka kwitura ubutungane akenera. Ivyo mbere ubiravye bikaba vyaduze ku rugero rushika 50%. Mu gihe rero hariho n'impapuro zimwe zimwe zahora zikenegwa kandi zitabonetse bidakunda ko urubanza rubandanya. Aho ndavuga nko kubijanye no kuba kenyezi n'abigeme bakorewe amayo gufatwa ku nguvu, hariho igipapuro carwo ku 200 ubu kigeze ku 40, nico cahora ku 20 kibona ico bita réquisition à expert eka n'ibindi bitandukanye. None ko mu nzego zitandukanye bahimiriza abantu kwitura ubutungane kandi bagasabwa n'abakora mu by'ubutungane korohereza ababitura, ubwingingo ntije gusubiza inyuma ico cifuzo. Mbega aho bahari akarusho ivyo biciro bizanye canke byari kugabanukanya abona kugira ngo abitura ubutungane bagabanuke mu gihe mu bibazo nk'ibi twama turimwo ibice birenga 80% bagaruka ku bibazo by'ubutungane. Murakoze. Ahmad Masudi mugira neza, sanzwe nkorera radio Nderagakura, fise utubazo tubiri gusa. Akambere ndakerekeza ku muvugizi wa nyene cubahiro umukuru w'igihugu. Nyene cubahiro umukuru w'igihugu c'u Burundi haraheze imyaka irenga 4 avumereye ko umukozi wa leta akukurutse yoronswa agafashanyo gahabwa abagiye mu karuhuko k'izabukuru kangana n'imiburiburi agashahara kiwe yarageze ko kanyuma. Mu nyuma haravuzwe ko hariko harategurwa amategeko mperekeza, ariko gushika ubu bararindiriye amaso ahera mu nzira. Inyuma y'ivyo rero mbere hakiyongera ko n'abakozi bajanywe mu karuhuko k'izabukuru batategujwe mu mwaka wa 2023. Abo rero ubu bakaba babuze ayo bacira nayo bamira, mu gihe amabanki bari bafashemwo utudeni yatanguye kubakurikirana canke agafata utwabo. Aho rero twovuga nk'ikigega kihurikiyemwo abigisha n'abandi bita FSTM eka n'abandi. Mbega none abo bantu bagiye kuba abande? Akabazo kagira kabiri nkaba ndakerekeza ku muvugizi wa leta. Hariho imyidogo hirya no hino y'abapangayi, haba abapanzizo n'ibindi bibanza bidogera babapangishije ko babadugiriza ko agasakisaki amahera yo gupanga, eka mbere rero rimwe na rimwe bakabasohora mu buryo butaranga icubahiro. Ivyo rero bikaba biruko mu gihe tuzi yuko amikoro canke uburyo bwo kwibeshaho ku mwene gihugu atakiriko kiraduzwa, haba baronswa agashara canke mu bundi buryo. Leta none yoba iri ikora iki kugira ikingire abo bene gihugu? Murakoze. Kuri kibazo c'amazu mu gisagara ca Bujumbura ngiyana uko no wakibajije kumbura ari yaba, ariko wosanga no mu bindi bisagara bito bito canke bikuru bikuru kiriyo. Ubwa mbere amazu ingena pangwa n'amasezerano aba hagati ya nyene inzu n'uwo bita umupangayi canke nyene gupanga, kandi aya masezerano aracafise agahaze kuko umenga n'amasezerano yibera hagati y'abantu babiri, nta n'abaraja kuyemeza uretse nk'amazu nyene y'amabiro canke mugabo amazu yo kubamwo abantu yisezeraniye na nyene inzu umenga biraheze, bigaca biboneka nkaho umupangayi adakingiwe neza, kuko nyene inzu arashiramwo ingingo zo kwicungera zo kwizitirirako. Hanyuma mu minsi hezeho harimo n'igikorwa cyabo bita abakandizi bavyinjiramo cyane, ugasanga umukandizi ariko arakubwira ngo ijya nzu bifise amakorone ameze uku, ngo ijya nzu ngo hajya yigizwe na beton aha naha. Iyo nzu umukandizi ntazi najyari yubatswe, ntazi nibiyigize, bwakaba ari wagusigurira ibiri muri iyo nzu. Abakandizi haraho nyene ngiye mbonera nongera no kubavunira akagohe mbe nka wawundi atinda gakitseyo, kuko harimo ibintu byinshi byinyegeze inyuma y'igikorwa cy'abakandizi mwita abakomisiyoneri, ugasanga ariko aragusigurira ibintu ariko arakwemeza ibintu. Iyo rero hageze amasezerano novuga adakingiwe kwaja mu ngiro,
bene uyu muntu nyene inzu nivyo birashika akaronka umuha menshi canka kumva ubugira muhe menshi agaca atangura kukwigenzako iyo nzu nagomba kuyisubiramwo iyo nzu nagomba kuyinagura hari ibintu nagomba gusubira kubaka woraba ukamviramwo uhejeje kumuviramo ugasanga nta kintu na kimwe yubatse ko nta kintu na kimwe ahinyanyuye kuri iyo nzu mugabo ayinezemo uwundi aje kuriha menshi iki rero kirababaje kuko kirumvikanamwo ukuhohotera abantu bataruba aba bantu bazipanze muri leta ejo bundi harabayeho kwiga kuri ico kibazo cyane batangura higwa ikibazo kijanye n'igurwa n'igurisha ry'amaparcelle cyangwa amatongo yo kubakamwo haratsohoka mbere ni tegeko nshikiranganje ritekanya ngene bizohora bigenda bijanye no kugura no kugurisha amatongo yo kubakamwa amazu ariko iki kibazo kijanye n'amazu yo gupangishwa n'ibiciro by'amazu yo gupangishwa n'ingene byo genzurwa mu namashikiranganje yejo bundi carizwe hacashigwaho umugwi ugiye kwiga neza ishingwa ry'urwego rujeje kugenzura ibijanye n'ivyo bintu byo gupanga no gupangisha amazu uwo mugwi nako ico kigo kizoba citwa ARCTI Agence de Régulation des Transactions Immobilières aha hazojamwo n'ivyo bintu mugabo bitarashika ngo ico kigo kijeho tongere tuvunira kagohe abarundi tongere tuvunira kagohe bene Burundi baba bene gupangisha amazu bamenye yuko uku mubona hari turagishinga n'abaduzi biciro vy'ibifungurwa abaduzi biciro vy'ibidandazwa abaduzi biciro vy'ivyankenerwa ku bene gihugu nabo nyene iyo bagiye kuduza ivyo biciro bafatwa nk'abo bariko baragirira nabi umwene gihugu hanyuma mugabo kandi mvunire n'akagohe n'aba bapangayi nabo nyene ni vyiza ko amasezerano yo gupanga muto yagira kanywa babo nimo yagira kanywa babo kuko iyo ugize kanywa babo ni yurenganijwe bibera mu kanywa babo nyene abantu bogerageza ivyo ayo bapanze kakamenyekana gushika umunsi ico kigo kizoshiraho urugero kuko iyo ibintu bigiye kurenga urugero nk'uko ubona ku biciro vyimonogoza bituma kwa kubaho neza kwa bene gihugu kunanirana nivyo ntawe ucavuga ngo ejo canke ejo bazovuga ngo iyo nzu yawe nipangwa ya iyuriya nipa kuko ivyo bifatira n'ingene inzu yubatswe bizofatira naho inzu yubatswe na quartier irimwo n'ingene imeze mugabo ico kigo kitarajaho abantu bagerageze nabo nyine ko amasezerano yabo yokingirwa abanoteri bakayabona bakayanotariya akaba ari amasezerano ejo udacapfa gutegwa kagere nimba washizeyo watanze amahera ya avance bakakubwira bati we utanze avance y'amezi 6 nibuce hasigaye ayo mezi 6 nyene ngo umuntu aca kubwira ngo wewe akira avance yawe yari sigaye hoci tuze turaca mu jisho hanyuma twirinde ibintu by'akanywa babo kuko hariho abapangisha amazu badafisa agatima keza bashobora kuba bafisa agatima kuburiganya ugasanga barakurenganije ico rero nibaza ko arakagohe umuntu yo bavunira ariko cyaje tukavunira nabo bantu bene gupangisha amazu bo twarabonye ababa bapangishije no munsi ejo bakaba bapanze ivyo ni ibintu biboneka twarabonye n'ababa bapanze no munsi ejo bakaba bapangishije ntihagire rero uguma rugerera mukase kuko birashika nitwa Niyukuri Onezime nkaba mvugira ubushikiranganje bw'ubudandaji
gutwara abantu n'ibintu amahinguriro n'ingenzi. Nivyo umumenyesha makuru Mitera yabajije ikibazo kijanye n'ibiciro biheruka gusohorwa bijanye n'ibifungurwa twirimira ngaha mu Burundi bidahara novuga mu gikoni. Ibiciro rero mu gushingwa si ibintu umuntu akorokana avuye mu kirere. Abatari bake abadandaji abagwizatunga eka mbere n'abasanzwe abaguzi baratanga ivyumviro bakerekana ico bipfuza hanyuma ingingo igaheza igafatwa. Iyi ngingo yafashwe mu ntumbero ya leta mvyeyi leta nkozi yo gufasha abarundi na cane cane abarimyi kugira ngo ntibakore bahomba bivanye n'imitahe baba bakoresheje mu burimyi. Abadandaza niko kuko nyene bivanye n'ivyo bakoresha kugira ngo biyunguruze canke nabo nyene bakura ivyo bidandazwa iyo bisanzwe biva mu ntara zitandukanye bishobore gushikira abaguzi. Ibiciro rero nkuko yabivuze hariho urugero rwo hasi n'urugero ntarengwa rwo hejuru. Murazi yuko mu bihe bimwe bimwe abadandaza barashaka kwikika mu kiza bagashaka kwishingira igiciro bigombeye mbere aho usanga rimwe rimwe n'igiciro kiba cyashinzwe bagombye kukirenza. Intumbero nyamukuru cyane cyane n'urugero rwo hejuru ntarengwa. Nico gituma mubona hagati hariho umwidegemvyo hagati y'umuguzi umudandaza eka mbere n'umurimyi. Uko isoko iba yifashe uwo munsi uko ibidandazwa biba byabonetse eka mbere dufate no mu gihe byo bavyagoranye isi canke ikirere kigahinduka ibidandazwa bikava hanze umudandaji ashobora n'umuguzi bashobora kuba bafise umwidegemvyo w'ingene atanumwe aja ku ruhombo. Ati mbega bizokwigera bishigwa mu ngiro. Itegeko iyo rifashwe ritegerezwa gushigwa mu ngiro n'umuntu wari wese. Ikindi nuko yavuze ngo nta mategeko ahari ariko amategeko arahari. Duhereye kwibwirizwa shingiro ryo nyene rirerekana ico umuntu wese ategerezwa gukora kugira ngo yubahirize amategeko. Ariko iruhande y'ivyo hasanzwe hariho itegeko rigenga ubudandaji mu Burundi. Iruhande yaho hariho itegeko risanzwe rigenga ivyo guhiganwa hagati y'abadandaji hagati y'amahinguriro eka mbere ni gukingira abaguzi. Ayo yose n'amategeko rero ashobora gukoreshwa kugira ngo umuguzi umudandaza canke mbere na leta inyungu zayo zubahirizwe mu bijanye n'ubudandaji. Aha rero duhamagarira umuntu wari wese nivyo ko abajejwe intwaro abajejwe mutekano baza ubwa mbere mu gushira mu ngiro amategeko aba yashinzwe ariko umuguzi twese nk'abarundi kuko nta muguzi nta numwe atari umuguzi twese rero duhamagarirwa kuba bambere mu kubahiriza ibiciro byashinzwe kuko ni mu ntumbero yuko yaba umuguzi yaba umudandaji eka mbere umuntu wese yiyumva yuko atekaniwe mu kwihereza ibidandazwa biba byahinguriwe ngaha mu Burundi. Ariko tugaruke gato kuri ivyo biciro nyene muvuga ngo igiciro cyo hasi nico hejuru mu gihe mudatomoye neza ico kintu carico nk'ubu dufate nk'umuceri mu gihe muvuze ngo kuva ku bihumbi 8 gushika ku bihumbi dufate 10 umudandaza ntashobora kwikika mukiza umuguzi akaba ari wahahombera agafata wa muceri mubi akagurisha ibihumbi 8 kuko muri iri tegeko kubiravye ntaho azoba yakosheje kuko ntimuvuga neza ati umuceri wo mu Tanzania uzogugwaye umuceri umeze kuzogugwaye niho bigoreye kurishira mu ngiro. Tubasabe musome neza rya tegeko ngira ni kubera ryasohotse ejo mushobora kuba mutarasoma neza uko biri ariko barerekana neza bati uyu n'umuceri warimiwe ngaha mu Burundi uyu n'umuceri ukoboye uyu nawe n'umuceri wavuye hanze
isukari niko kuko ibintu byose ngaha barerekana neza muri no tegeko uko byaba ibigori zaba intete barerekana neza kimwe kimwe cyose urugero hamwe n'ubwoko bw'ikidandazwa dushatse kuvuga narishatse gusa kuvuga yuko kongera ko yuko nivyo uyu munsi uri nugo rugero rw'ibidandazwa rwatanzwe hanyuma yabajije ngo mbega ngo ntibigira ikiringo nyene kuko nejo birashobora guhinduka birashoboka yuko ejo umwimbu uzogwira hanyuma mu gukingira za nyungu za bose ibiciro bigahabwa urundi rugero canke mbere birashobora gushika yuko hashobora kuba ibihe bidasanzwe naho nyene umuguzi umudandaji eka mbere umwe wese bakamugirira novuga urugero rutuma ivyo akora ataruhombo rubamwe sinzi munkundiye ko nocanja no kukindi kibazo cari cabajijwe imbere gatoya harimwe ibidandazwa ngaha mwashizemo ibiciro byavyo ariko nubundi kwisoko bitaboneka dufate nk'isukari mbega ubuhoho abarundi bokwizera kugiye kuboneka kubiciro bigiye habona isukari yaba ihingurirwa mu ihinguriro Sosumo canke yivuye hanze y'igihugu muribuka yuko haheruka gushirwaho itegeko rirekurira umurundi wese abishoboye kunganira muri ico gisata iruhande y'umwimbu ishinguriro Sosumo risanzwe rishira ku isoko ariko dushobora no kurondera iyindi sukari ivuye hanze y'igihugu igikuru ni mbega isukari yabonetse idandazwa gute ibiciro byubahirizwa gute nico gituma nubundi dusubira gusaba yuko isukari ishitse mu ntara novuga list bayatanzwe kugira ngo abantu bakuri isukari muri Sosumo canke bayikure hanze bofasha gukurikirana yuko abantu by'ukuri iyo sukari barose bariko bayishikiriza abene gihugu kandi bakayibashikiriza ku giciro cashinzwe ugifise ijambo hari wabajije ibijanye n'ibinyobwa bya Brarudi birabura hama nibije bikaza bizimvye murakoze cyane nivyo umupfasoni Jane muri CCIB FM Please yabajije ibijanye n'ikinyobwa Amstel Bright giheruka guhingurwa ngaha mu Burundi yambaza ati mbega mwiyumva gute mu bushikiranganje kubona ico kinyobwa kiri ku isoko uyu munsi mu bushikiranganje by'ukuri turahimbawe kubona akamo katewe na leta mvyeyi leta nkozi eka mbere biciye mu bushikiranganje aho amahinguriro atari make n'abagwiza tunga bafatiye mbere kugira ngo umwimbu ubonetse canke n'ibidandazwa bisanzwe biri ngaha mu Burundi canke ivyo twirimira dushobore kubivyaza umusaruro ikigori cahora kivamwo umutsima kikavamwo kugaburira ibitungwa ariko uyu munsi dushoboye no kuronka urukanywa ruvuye muri ico kigori dufata by'ukuri ko ari intambwe ikomeye ati mbega none ko kiri ku giciro kiri hejuru nivyo koko ikigori kirahingurwamwo carahinguwemwo iki kinyobwa ariko ntimwibaze yuko ari urutete gusa gonyene rukoreshwa mu guhingura irya nzoga hariho ibindi vyankenerwa ihinguriro ishira hamwe Brarudi rikura hanze y'igihugu hariho mbere n'ibindi biva mu bene gihugu ivyankenerwa mu guhingura iyo nzoga biheza bigafasha kugira ngo ihinguriro rishobore guhingura kirya kinyobwa rero igiciro kiri kuno munsi ntitwofata yuko ari igiciro kiri hejuru cyane ariko no kugira ngo niryo hinguriro riko rakora ico kinyobwa rifashe rishobore kubandanya rikora ntiritangura no munsi ngo ejo se tubona yuko ivyo binyobwa bitasubiye kuboneka ni muri iyo ntumbero rero iruhande y'ibinyobwa bya Brarudi hiyongera ko nivyo bikaza gusahiriza kugira ngo ibinyobwa ku isoko canke abaguzi bakenera bashobore kuvyihereza canke kubironka ico mwomenya mbere nuko burya mu bihugu bimwe bimwe hariho ibintu bihingurwa mugo bidaca bikoreshwa ho nyene ejo ntimuzotangare mubonye hari gihinguwe ngaha mu Burundi mugabo kigashogwa hanze gusa kuko bishoboka ko mu Burundi tavyo bashobora kuba bakenera mugabo hakaba ari hahandi babikenera
amahinguriro rero ahubwo ahamagarirwa kurondera uburyo bwose bushoboka kugira ngo tuduze ubutunzi bw'igihugu mu guhingura ivyo barundi bakenera n'ibindi bikenerwa n'abandi bo hanze ariko ushobora gusanga n'abarundi badakenera cyane. Murakoze. Murakoze. Tugaruke hano imbere ku muvugizi agifata ubutegetsi yarabemereye yuko bazohabwa umushahara n'ibiburiburi wababa uwo bahora bahembwa. Mu biganiro nk'ibi mwagiye muratumenyesha yuko hariko harigwa amategeko mperekeza, mbega uno munsi ayo mategeko agezehe? Yanabajije kandi ati hariho abantu bakukurutse ikibiriraho mu mwaka w'ibihumbi 2023 kandi bari bafashe amadeni bazi ko bagisigaje imyaka y'akazi, ati ubu baratanguye gufata ibintu byabo, ati byabo byo bimeze gute? Murakoze cyane. Ikibazo c'abakukuruke ni kibazo nyenicubahiro umukuru w'igihugu cy'u Burundi yitwararitse cyane, na cyane yuko twese ariyo tuja. Murabizi neza yuko yatanze itegeko yuko impambi habwa abakukurutse yisununura. Iryo tegeko rirakurikirwa n'ibikorwa byo gushiraho politike ijanye n'amategeko mperekeza. Vyarafashe umwanya ariko vyarakozwe biraja ku mugaragaro. Inyuma y'ayo mategeko harajaho ibikorwa by'abahinga biharura uburyo busanzwe buri muri ayo mashirahamwe asanzwe ategekanya impamba y'abakukuruke kugira ngo bashobore kuboneka uburyo buhari barabe yuko bukwiye kugira ngo iyo mpamba ihabwa abakukuruke ishobore kuduga ku rugero bw'umushahara wa nyuma bakukurutse baronka. Ivyo biharuro navyo nyene vyarakozwe nubwo hagiye harajamwo utunenge twabitebeje hakaje hakajamwo kwihenda, ariko navyo nyene nyenicubahiro umukuru w'icu Burundi yarabikurikiraniye hagufi, mbere arishiraho n'umugwi ubikurikirana mu biro vyiwe kugira ngo iryo yaravumereye rishobore gushirwa mu ngiro. Uwo mugwi rero warakoze uratanga n'icegeranyo, uherutse gutanga icegeranyo bisigura yuko no munsi bigeze ku ntambwe ishimishije. No munsi rero ho bari kwakoga iki ubigisigaye no guharura uburyo buzoca buva mu kigega ca leta kugira ngo bwunganire ubwo buryo bwari busanzwe buri muri ayo mashirahamwe ategekanya impamba y'abakukuruke, gutyo impamba baronka ishobore kuduga. Baravye n'uburyo leta ifise bagire intambuko ya mbere yuko uyo mpamba yoduga, na leta nayo nyene ubwayo ikabitegekanya mu buryo busanzwe bukoreshwa uko umwaka utashe. Rero no munsi abakukuruke bohumura yuko bigeze nko kwisozo aho hasigaye guharura gusa uburyo leta nabwo yongereza kuri ubwo buryo babonye buhari muri ayo mashirahamwe kugira ngo iyo mpamba ishobore kwisununura, bashobore abakukuruke iyo politike ibaramira ishobore gushirwa mu ngiro. Mwabajije kandi igice ca kabiri kirano cangirako babajije bati hari abakukuruke basezerewe ariko batabimenyeshejwe. Mu gutanga inyishu y'ico kibazo ubwa mbere nagira ndacekereze ku mukozi wese wa leta. Umukozi wese wa leta abwirizwa kumenya amategeko amugenga. Umukozi wese wa leta arasoma akavuga ati imyaka yo gukukuruka itegekanijwe mu mategeko y'igihugu niyi. Ni uruhara rwacu bwa mbere na mbere yo kubona tuti hasigaye imyaka 2 reka nitunganye, ndakwije imyaka 58, ndakwije imyaka 59, ati ejo nzokukuruka mu mwaka uza nzogukuruka. Ntawoba akimenyeshwa gukukuruka ngo atangare, kuko ku munsi tuhamagariwe kumenya amategeko akugenga, natwe tukigengesera tukitunganya bifanye n'amategeko. Nivyo sinogenda ntavuze no ku ruhande rw'umukoresha. Harategekanywa amategeko harategekanywa yuko n'umukoresha yibutsa uwo mukozi wa leta. Mu gihe rero abo bakukuruke
boba bumva ko barenganijwe kuko basezerewe batabimenyeshejwe hariho ica amategeko avuga boca bitura inzego zisanzwe zibijejwe bakaraba ikitegekanijwe mu gihe asezerewe atabitegujwe gutyo bagatunganirizwa hisunzwe amategeko kuko amategeko mu bisanzwe niyo agenga ingene akazi kagenda ingene uwarenganywe atunganywa canke mu gihe habaye utunenge ingene bose bashobora kuronka umuti umuco umwumvikano ata uwumva yuko akumiriwe bavuze kandi bati hariho ideni bari bafashe muri feste none bafatiye utwabo aho ngira bo baba bihenze gatoyi kuko feste nayo kubari bafise amadeni bagabanura bafata bishuza ayo madeni bivanye uno munsi n'impamba baronka itegekanijwe mu gihe bamaze gukukuruka nta feste rero ikwirafata ivyabo ahubwo baca basigara baraba bivanye n'impamba baronka ingene iryo deni bagenda baragishura buke. General de Brigade Baratuza Gaspard nkaba mvugira ubushikiranganje bwo kwibuna basi no kwitaha abahoze ku rugamba ku kibazo Patiri Jean Noel yabajije kijanye n'ibivugwa mu gihugu ca Republika hari intwaro musangi ya Kongo n'umugwi M23 nagomba menyeshe yuko kuvyo navuze mu kwezi kwa mbere atakirahinduka ingabo zacu zifashe neza zarungitswe muri ico gihugu kandi yuko abarundi atabwoba bogira babandanye imirimo yabo ibisigaye abijejwe barabibona kandi ntihagire uwundi usubira guha agaciro uwo mugwi kuko si mu Burundi uriko urakorera ntihagire usubira kugira ubwoba rero abajejwe barabibona mubandanye ibikorwa vya minsi yose kandi muri kanoye gusa kuko umwansi murazi ashobora kutaba uwowe mwibaza akaba uwundi rero ntihamusubire gusamara musamazwa n'ibiko birabera muri Kongo